Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwe mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari hirya no hino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, mu bihugu vy'Abarabu, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Afurika muri South Africa, Zambia, Kenya, Uganda, abari mu bihugu vy'ibibanyi mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, mwese muri mu burengero muri Congo, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Turi kw'igenekerezo rya kabiri mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2024. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, leta ya Ndayishimiye iriko iragabisha buri umwe wese ni mu gihe haraye hatowe ivyandiko bitagira umukono, vyaraye bitowe irya nino mu gisagara ca Gitega ahashinze icibutso ca CNDD FDD no mu bindi bibanza bigiye bitandukanye. Bivugwa ko rero abo barungitse ivyo vyandiko ara abagamije gutera ubwoba no kugumura abanyagihugu babereka ko leta ya Varisito Ndayishimiye ata kintu na kimwe ishoboye. Igitorongo carabuze, abo bitwaza ivyo vyose bakaba babishize muri ivyo vyandiko vyazindutse bitoragurwa irya nino mu bibanza bitandukanye ngaha mu gisagara ca Gitega. Mbere kandi ivyo vyandiko vyanatowe mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe baravuga ko abariko barakwiragiza ivyo vyandiko bitagira umukono bihamagarira abenegihugu kugumuka, vyoba ari abinyegeje inyuma y'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye burageramiwe na cane nk'uko ejo kw'igenekerezo rya mbere mu Kakaro ubwo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yari mu birori vyo kwizihiza intahe yo kwikukira, yaciye aboneka ku maso umengo ntakeye, yaboneka nk'umuntu afise ibibazo, nta kanyamuneza, nta kamwemwe kamurangwako nk'uko vyari bisanzwe bigenda ku yindi minsi no mu yindi birori bitandukanye vyagenda bibera ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye rero akaba yaciye aboneka asa nk'umuntu ashavuye afise vyinshi ariko aribaza. Ni mu gihe hariko haravugwa abategetsi bo muri Intare Rushatsi bakorana cane n'umukuru w'igihugu, bivugwa ko bipfuje kumutembagaza ku butegetsi. Varisito Ndayishimiye ubwo yari mu gikorane mu ntara ya Mwaro i Nyabihanga, komine Nyabihanga, niho hari habereye ico gikorane. Yaraciye yumvikana avuga wenyine ko hari umutegetsi yipfuza kumutembagaza. Uwo mutegetsi akaba ari we yabujije igitoro kuza ngo hama abanyagihugu bace bagumuka baje mu mabarabara, bimere nk'uko vyagenze mu mwaka w'ibihumbi 2015 ubwo haduka yegereyegere. Umukuru w'igihugu wariho ico gihe umuhisi Petero Nkurunziza, aho abanyagihugu biyadukiza bakaja mu mabarabara bashaka gutembagaza ubutegetsi, bikozwe na General Major Godefroid Niyombare n'abandi bajenerali bari baciye bamushigikira, bari bamuri inyuma. Kuva ico gihe rero abanyagihugu bakaba baragumutse, indyane ziriyadukiza, yegereyegere
hazamuka imigumuko iba yose, ngo n'uyu mutegetsi yabujije igitoro kuza ngo nawe nico yarondera, abanyagihugu bace babura ukungene bashobora kwiyunguruza, abanyagihugu babure ku masitasiyo igitoro, baze baratonda bakibure, ubuzi bwa misi yose buhagarare, inzara ibandanye kuzura inzara ngaha mu gihugu. Uyu mutegetsi ngo yaciye avuga ko Uburundi bukenye budashobora kuronka amahera yo kuriha ico gitoro, kandi hari n'ikindi cari caje kiri mu bwato, arategeka ko ico gitoro kitagomba gupakururwa ngaha mu Burundi, ubwato aca arabwirukana. Hari n'ikindi cagira kize, ategeka ko ubwo bwato bwagomba kukizana butagomba kuronka idokima bwemerera kwinjira ngaha mu gihugu c'u Burundi ku mazi y'ikiyaga Tanganyika. Ivyo vyose n'uyu mutegetsi ariko arabishigwa ku gatwe, bamwe bakaba bikeka abategetsi batatu. Uwa mbere ni umushikiranganji wa mbere w'intebe, General de Police Letona Generale Gervasi Ndirakobuca batazira Ndakugarika, Generali Prime Niyongabo atwara igisirikari na Koloneli Reveriyano Ndikuriyo aramutswa umugambwe wa CNDD FDD. Ariko uwa mbere adomwa ko urutoke ni Generali Gervasi Ndirakobuca batazira Ndakugarika, umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi arongoye leta. Uyu ngo biravugwa ko ari we ashobora kuba yinyegeje inyuma y'uyo mugambi, naho abo bandi bajenero nabo bashobora kuba bamuri inyuma bakaba bamushigikira gutembagaza ubutegetsi. Ngo rero ashobora kuba ari we yavuze ko igitoro kitagomba kuza ngaha mu gihugu c'u Burundi, kubera ko ngo ivyabona vyose birerekana ko yoba ari we avyinyegeje inyuma, bivanye n'uko ubwo inama nshingamateka yamuhamagaza hamwe n'abashikiranganji be arongoye, yaraciye avuga ko leta atanyishu ifise ku ngorane zo kubura igitoro. Ikindi kandi uyu mutegetsi niwe yahagaritse amakinga, amapikipiki na tukutuku gusubira kuboneka ngaha mu gisagara ca Bujumbura n'igisagara ca Gitega. Ibintu birabandanya kuba nabi cane rero nk'uko mubibona ngaho mu ntara ya Cibitoke, harasubiye kwibonekeza urudandazwa rw'igitoro ca magendo, nk'uko uyu mushikiranganji yaciye abuza ico gitoro, benshi ngo barakizana bakagikorera urudandazwa rwa magendo. Ivyo vyaciye biboneka mu Cibitoke, rero haciye haboneka urudandazwa rw'igitoro ca magendo, aho baciye bagabisha abo bose bariko barakora urwo rudandazwa rwa magendo rw'igitoro ku mabido kiri mu mabuni. Ivyo ngo bikaba biboneka ko uwuzofatwa agomba kuzohaca arihishwa amande y'ibintu bikomakomeye cane, amande y'amafaranga menshi. Ibintu biraboneka ko ari ingorane zikomakomeye cane zigiye gushikira abenegihugu mu gihe ico gitoro kiriko kirabura, kandi n'abagifise bakinyegeje nabo bakaba batarekuriwe kuza baragidandaza uko biboneye. Umukuru w'inama nshingamateka Geraze Ndabirabe ni umwe mu bafashwe amasanamu ariko aranywa ico gitoro ca magendo, ko aranywera ku mabido. Ni mu gihe yaraherutse kuvuga ko igitoro ngaha mu Burundi gihari, kandi ko abenegihugu bakize bafise amahera, kandi ko uwuzofatwa ariko aranywa igitoro ku mabido, igitoro ca forode, azoca ahabwa igihano co gupfa. Ivyo ni Geraze Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka. Benshi bakavuga ngo katahawe none ico gihano co gupfa nk'uko yaciye agiporopoza ngaho mu nama nshingamateka ubwo yari yashashe.
fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane.